ndashobora gucapa ku rupapuro Mhm. nkoresheje ikaramu canke crayon nkasiga. Nshobora gucapa ku gitambara nk'impuzu nk'impuzu nkacapa amarangi amafoto atandukanye y'umuntu Y'umuntu. y'amaportrait canke ibikoko canke les bâtiments ibintu nyene ndashobora kubicapa. Bakunzi mwese mukurikirana Dunda Entertainment, ni televiziyo ibazanira ubuhinga bundi bw'ingene abandi bantu bafise impano zitandukanye. Uno musi twarose umu artiste asanzwe nawe nyene agira ico yotugezako. Amahoro. Amahoro. Ni sawa? Ni sawa. Ego. Umeze neza? Meze neza kabisa. Izina ryawe ninde? Izina ryanje ni Sahabo Edgar. Sahabo Edgar. Edgar, usanzwe ukora iki mu mirimo ya misi yose? Mirimo ya misi yose nsanzwe ndi umu artiste. Artiste. Dessinateur. Hanyuma ikindi? Ibindi je suis umu entrepreneur. Ndi umu informaticien professionnel. Muri rusange ikigutunze ibyo byose biragutunze? Ibyo byose ndabibyaza umusaruro. Ndaronka duke nyene kwibeshaho nyene usukarenga. Tugaruke mu byo gucapa. Yego. Ibintu byo gucapa ubona bimeze gute? Ucapa ku mpapuro, ucapa ku bipapuro, uracapa ku mpome, canke ufise ubwoko bwo gucapa canke sorte z'amadese ukora zimeze gute? Ubwoko bwo gucapa. Ego. Ndashobora gucapa ku rupapuro nkoresheje ikaramu canke crayon nkasiga. Nshobora gucapa ku gitambara nk'impuzu nkacapa amarangi amafoto atandukanye y'umuntu y'amaportrait canke ibikoko canke les bâtiments ibintu nyene ndashobora kubicapa. Turabona mu bitabo hariho ibitabo by'amadese. Bina bya bindi ushobora gusanga ni dese zivuga ukuntu gusanga banditse ko utujambo hejuru gutya bijya wo guha kumuzomukorera nk'igitabo. Igitabo nyene kiriko amadese avuga nukuvuga nimba ari nakari karavuga gacazana kantu nyene kaba kazitiye kariko amajambo avuga. Uramaze gukora igitabo na kimwe kuri ivyo? Igitabo sindagira ariko gucapa no capa. Burya ubwoko bw'ibitabo babwita gute? Burya harabaho ni dessin artistique mu bisanzwe. Ego. Hanyuma ugaca uziha amajambo bivana na connaissance y'amajambo rero umuntu afise nico ugomba kuvuga. Ingene wo yagisha les dessins zikayaga muga kubicapa no bicapa bivana n'ubwoko mbwe bwa dessin amasije ingene tuza kubaha ibiganiro nambara ukwicara ku ntebe nambari tukaba n'amajambo mu mirima ikaba nka histoire ikoreshejwe umuntu acapa. Ego. Akongera agacashirako amajambo. Bakunda kubyita nk'ama bande dessinée. Hariho igihe ukunda gusanga zozo ziri anime. Ego. Nka kurya ko muri ntuze dessin anime. Hamwe byo muri Sydney. Ego. Ugasanga ni bicapo bigenda gutyo. Ego. Uwo bikora navyo. Ofete ndashobora nko gucapa nka duhagaze nko ngaha. Nkicapa mpagaze canke ngacapa uwundi igaciba sous forme ya dessin nka dessin anime canke bande dessinée. Irashobora kuvubuka nk'amajambo muga kenshi bivana naho twari turi. Urashobora no kwandika nk'igitabo canke ibintu nk'ibyo. Ego. Ubwo buhinga mu Burundi buragwiriye? Ubwo buhinga mu Burundi hari aba dessinateur barabuzi muga bafise aho bakorera batandukanye. Ni imyanya
bamaze kubikora. We rero wandika ku bitambara ku mpome, ego amadesi ari celebre azwi, bon ibintu nk'ibyo turonse nk'ama experimentation nashobora nkugira nk'amascripture nkabigira nko ku giti, bijya bahora babona bagira amascripture ku biti, cyo biti agacapa nko ku giti, agacapa nk'umuntu ariko uko kibaza akukibaza. Uhora ubaza ibiti nyene uzi kudesina ashaka kubigira, ukamenya ingene ucanga amarangi bivanye n'impuzu ubushaka ko uwo muntu yambara. Ego n'amarangi gusa uracapa nyene dese y'umuntu, ukabaza ukamuha amaso, umutwe, imishatsi ugasiga irangi ya noire, ugafisa ubwanwa, ibintu nk'ibyo. Ego ibyo bintu nibyo wize? Nararonse akaoption gato mu mashuri mu ishure yisumbuye mu 9. Hari mu ishuri yihe? Hari kuri 9e muri Lycée Dirac. Umwigisha yabyigisha aracariho? Nibaza ko ariho yitwa Eric. Ego aracyahigisha? Ndibaza yigisha dessin. Yaba mu Ngagara muri 4 asanzwe agira nawe nyene ibintu by'amadessin. Ubu ntashaje? Arakuze hari. Uraherutse kumubona? Haraciye igihe ntamubona. Wo dukundira ukazomuturonderera ukazodukonnecta nawe kugira ngo nawe tumuvugishe. Ego. Agire icyo ahinduye kugwaruka kuko ugwaruka muri no minsi nta innovation bariko baragira. Ego. Urazi cyabatwaye? Batwawe nibi bintu bya rezo. WhatsApp ibi by'amasuno ubu hageze igihe batamika amajambo nka suno canke ChatGPT igacikora indirimbo canke kabacapiriye ikintu kiri dessin anime. Ubu intelligence artificielle bakoresha intelligence artificielle ntibagishaka gukora. Epoko bakora kuko uzi umwuga urashaka kukubeshaho. Agenda ndonse nk'ibikoresho nkaronka nk'akazi nkuwa mu gikorwa no gikora, kandi ni ibintu byotuma ubaho. Ni ibintu byotuma ubaho niho ubura yo kurya utayafise, agahuzu wambara, akarato. Ego tugaruke kuri Lycée Dirac. Ego we rero waciye ubifata nk'ama canke warusanzwe ufise akanosyo ko kuza uronona amakaye nawe ucapa umuntu impene kwabaye gukeburira ko gusa. Urumva narabicapa muga siniyemera gose uvuge ko ndabizi, ariko acaraduha shema ingene twocapa atabwoba kwa kungene wakira photo passport bakayiguhuku. Ego ukaza kumezira muri twatuntuze bigira bikora bijya. Ego meziye rero niho no capa neza kuko je ndashobora kugira ame vide ukuboko konyene nkacapa ntagize mezira cyangwa mezira cyane nka mezira kugira bize kuba neza gose. Rumva ko hangana n'uwo waciye muri etesa. Ego no gerageza kuko birasumbana, je ndakoshora gucapa nk'umuntu. Ego avec même zire nkamuha nk'ijisho ukabona ko ari ijisho ry'original. Giwe original. Ubundi naga capa ukabona nyene ko ari dessin. Yacapye y'umuntu. None ibi bintu kutabibandanije uri mu kubipfana nta muntu urabyigisha. Abantu ndashaka kubyigisha nk'ubu je ndiko ndacapa ndakubwira ati bagira gutya bakagira gutya. Byose nk'ugusiga tugasiga ama experience nakungene wogira formation muri vacances y'abanyeshure ugasaba American Corner igafasha gutumira. Hanyuma mugaca mufata abagomba kuvyiga muri vacances y'uno mwaka. Urana ko ubu bageze mu gice cya 3 cy'umwaka. Turegere twezi kwa 5 kandi urazi yuko abo muri fondamentale baca bataha bakicara. Muri ujya mwanya bazoba barindiriye amanota yabo no kugera mu kwezi kw'icenda kugira bafate undi mwaka bakazoba ariko baragira formation. Kubera ari uzoba ugomba utangure buri mwana ukavuga uti ku kwezi nimba ari 10,000 umwana azotanga ku kwezi
bikagufasha kugira ngo ushobore kugura materiel wongere uronke nayo ifungura ava midi uri kurabigisha nimba ari 2020 gakunda ugasaba ntuze American Corner canke ambassade ikaguha bavyita gute permission bakongera bakanaguterera ivyo ntiwoshobora kubisaba na rya dusanze ari warugiye ego no babinyemere no ndabisabye bakabinyemerera kugira impano yawe uyibibe no mu bandi utakihari bazobe bayifashe nabo kandi nuwo mwigisha tukamuhamagara ego tugafashanya nimba bahurira muri American Corner nimba ari Tour Samedi bakabaha ishure mukabigirira canke sare zose turabona ko zihari hanyuma mukamera nk'abagira formation bagatanga duhera dukeya nyene two kubapuya hanyuma bikerekana yuko muri ko murankadra ugwaruka mu vyerekeranye na ego birashoboka nzosubira kukubaza ego ntibihereye aha nzosubira kukubaza kuko urumva umaze kutubwira ibintu ni nka bitatu hariho kwandika ku mpuzu z'ibitambara ndashaka no kugira amatablo hariho gucapa ku mpapuro ku bitambara ku mpome ya deseni ya indi nyene ukoresheje irangi ukoresheje ikaramu igawuzi byinshi kabaha amakorera atandukanye waruzi ko gukoresha irangi rijya nyene nka kurya umuntu asiga umwango bitandukanye no gukoresha ikiramu wandika ku rupapuro biratandukanye kuko irangi yoyo hari ibintu udashobora gushoka ukoresha nk'ikaramu nka kurya usiga nk'amatama kugira canke ku gitambaro uretse ko bigoye biragoye mugabo ufise ubuhinga uragerageza ingene bitoka kubera ko none utasavye akazi k'ubuhinga dessin muri école fondamentale ngugire ico ufashije ugwaruka ruri muri fondamentale ntabyo nagiye sinzi ko bari kunyemerera mu bisanzwe rero twibaza ko bagiye kukwemerera kuko niyo abavyeyi benshi bamenya icyo ukora bazotinda bavuge bati uno muntu naze muri école fondamentale amare igihe yisacrifier amare igihe ariko arigisha muri école fondamentale nimba ari ku mashuri abiri dufate nka lycée Gikungu iri ngahe hafi yacu turi ngaha mu Gihosha kuri campus Kamenge hakongera hakaba ijya ishure yo mu Gihosha ni zibiri ukazoka Paris zibiri mu Gikungu ni hari iruhande ya Mutangano na iruhande ya zone Gihosha hariho nandi hirya kuri ririya rigenda mu Gasenyi bakavuga bati uno muntu reko tumumenye reka tumuhe dessin artistique nimba ari saha zibiri ugira mu ndwi ukazikora we ntiyumva ko icyo kintu cyotuma abavyeyi benshi baguhurumbira mu buryo n'abana bagenda bakunda ibikorwa ukora ego nukuri ibyo bavyiza kandi naje no bigisha ubumenyi ku buryo ndabaha impano mfise ego urazi yuko nyene bidahemba cyane mugabo wowe uri kukorera igihugu urazi ko umwene igihugu ariko bikagenda neza iyo byumva gute ndabyumva neza gose kweri byofasha kandi bigano uzofasha n'abandi mu buzima bwa misi ego mu byerekeranye na ntuze na business wavuze business imeze gute entrepreneuria nako entrepreneuria yawe ishingiye kuri sorte imeze gute ni informatique ni shirahamwe ni entreprise cyane jewe ndi nk'umu instituteur nka kujya kwa bakonferensiye ego uyundi munsi uzotwemerera ko tugutumira nk'umu entrepreneur kugira udufashirize ugwaruka kubahindura ibyiyumviro ego neza gose ego ndabishoboye kweri kuko ndafise n'ubumenyi butandukanye ndashaka no kubigisha indimi icyongereza igifaransa urupapuro rwa professionnel informaticien
bwo gushobora kwigisha abakuze gusoma no kwandika muri universite waraciye nagize formation shobora ni nkuko no byigisha umwari wese mere no kubana cyangwa umuntu ari we wese atagira ubumenyi mu ndimi nko mu cyongereza mu gifaransa uravuga gifaransa ego mu kanya rero turaja mu gifaransa utwemerere rero abakunzi ba Dunda Entertainment igice cya kabiri tugiharije mu gifaransa sinzi ko icyongereza tuzakugishobora naho nyine turagerageza turamureka nyene yexprime muri byose byo twayaze mu kirundi mu gice cya mbere aza kubidevelopa mu gifaransa hanyuma mu nyuma mu gice cya gatatu kiza kuba ari icyongereza tubashimire mu kirundi ego ego tubashimire